gira imana gira aho muba mubahwe karibu mu kiganiro Pati ndakwibarize. Hano turiko turayagira ni kuri Action Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Mbanze kubakengurukira ingene muguma muba banywanyi mu gufyonda kuri sabone muri benshi, mubandanye mwibukanya ico gikorwa ciza. Reka rero duhe ikaze Patiri Ignace Nkurunziza, asanzwe adufasha muri iki kiganiro. Pati ndakwibarize. Amahoro neza Pati, kiriteka. Amahoro cyane, turisangire. Jembo rumengo mwatwawe sinzi ko ego uri kuri hwezi vy'Imana yaremye. Yego cyane nukuri. Naje hano yemwe parke mu Kirundo umuntu yokivuga gute. Iryo jambo riranjanya abariko baradukurikirana ntaco muri commentaire. Ngira mu gifaransa no cita nka jardin public, ahantu abantu baja bakaba bararatira ijisho ibiti biba bihari bakaruhuka. Yego usanga hateguye neza. Ego n'ibibanza vyo kuruhukirako, ibibanza rusangi vyo kuruhukiramo. Ego ni ikibanza kimwe rero kiri aha aho sanzwe mba nari ndahakubitiye rero kugira ngo mbe ndaruhurira akenge. Bica bihurirana rero nejo ijambo ry'Imana ryatubwiye ibintu by'ibiti by'imbuto batera, ukaca ubona ingene bino biti bitekanye, ingene aya mazi atemba atawatwara. Ukaca ubona nyene ko Imana yari yashatse ko ibintu bimera neza. Iyo turiko turasoma igitabo c'amamuko, hari igihe umuntu yibaza ko ari umugani, ariko uje ngaha ugaheza rero ukabibona. Ndi hano rero nabonye abavyeyi n'abana bahaca, ukabona bariko barakina biruka n'abana batoyi, ukabona ingene biryoshe kuba mu muryango, ukagiraho uza kuruhukira. Abantu ukabona yuko umuntu naho abaye birafatanye, iyi si ibidukikije na twebwe abantu nukuri birafatanye cyane. Urabona ko abantu bose baca ngaha, hari n'uca ngaha ubona ashitse, ubona umengo yararushe, ubona yitonganya, haciye akanya gatoyi ukabona aratekanye aratuje. Akandi rero aho usanze natwawe, vyaciye binyibutsa kwa Muzungu Shamba iwacu. Hagati ya Cibitoki na Ngagara quartier 2, hari hantu bita kwa Muzungu Shamba. Rero ciye nibuka iryo jambo muzungu, urumva ko ari umuzungu. Erega je nahora mpfa kurivuga ko muringira ryari shamba ryatunganijwe n'umuzungu. Twaguba kuvuga kwa Muzungu Shamba. Hari ahantu hari imyembe, urashobora kuronka ahantu ngaho kwa Muzungu Shamba ugenda utagiye kwiba imyembe, ukiyicarira munsi y'umwembe. Nk'iyo byakunaniye kw'ishure canke hari cagushavuje, ukitekanira munsi y'umwembe. Hanyuma munyuma ugataha muhira umeze neza, utagiye no kw'ishure. Iyo bagutumye umuvyeyi ego biraga nta myembe ihari, ariko amapome mu minsi mike yazoba hari. Ego urabona ko ari ahantu hahimbaye cyane rwose, nk'uko bivuze. Ubona abana bari kumwe n'abavyeyi kugira abantu baruhuke, baje ahandi hantu. Ni ikibanza by'ukuri cyo kuruhukiramwo. No kuri ego wahiyumviye neza cyane rwose, n'ahantu harahindura mu mutwe. Reka mugabo nyene kwa kundi nababwira ko umuntu abandanya bwa butumwa. Urumva iyo miryango uyibonye ngaha
uca nyene uzirikana iryo teka ry'umuryango, naho hoba hari ibigorane byinshi, urazi ko ibigorane bitabuze, ariko ukabona ico Imana yashatse, nyene ukumva urahezagiwe, ukumva kandi urasubiye no kuronka umwizero. Ego, biratanga umwizero, biratanga inguvu. Ibigora bigumaho, ibigora ntibija no mu miryango gusa, ariko ibigora bigumaho. Mugabo nukuri n'akanya ko gutangarira ivyo Imana yari yararemye nk'uko bivuze, ico yari yarashatse. Ego, none Gapati, niko turagera mu ntimatima y'ikiganiro cacu. Pati, ndakwibariza, none woduha amajambo makeya arabira atatu yodufasha kwigumira mu mudiho w'urukundo, muri vibes y'urukundo y'iteka? Ego cane, ego, oya nukuri, urazi umunsi wa mbere ubuje inyuma y'umunsi wa Mungu, burya si umunsi worohera abantu benshi baba barabaye muri weekend, kuko nk'aha duherereye si na benshi basenga weekend, iba ari iyo kwiryohera. Umunsi wa mbere rero nibaza yuko utaborohera iyo basenga naho. Ego, urazi ko i Burundi twahora tuwitwa ngo ni rendiyoze. Iyo ngwara ya rendiyoze rero ntikarira bake, nico gituma hano kuri Action Vibes TV twibagije yuko ari byiza yuko umunsi wa mbere uba uwo guterana, intege. Ego, kugira tugire ingufu zo gutangura indwi ni. Ego cane. Ego, ikintu ca mbere wanashaka si ijambo notekerera, urabona ko nariko turavuga ko nariko ndabona abavyeyi n'abana, urabona ko uno munsi w'Imana Yezu yaduciriye imigani. Yaduciriye imigani ijanye n'ivy'ubwami bw'ijuru, kuko udakoresheje imvugo ngereranyo hari ibintu by'Imana bigoye kuvuga, nk'ivy'ubwami bw'Imana. N'umwana w'Imana urumva ko yakoresheje imvugo ngereranyo y'umugani. Rero canavuga ndiko ndaraba abana nkaca nibuka imiryango y'abarundi n'abarundikazi, y'abanyafrika batari bake, usanga iri no mu za Burayi, muri Amerika. Usanga kenshi muri Afrika dufise ico kintu c'umugani. Nk'iwacu mu Burundi hariho imigani, hariho ibitiko, n'ibintu nahora numviriza no mw'iradiyo bigacamwo. Erega no ngaha birahari Pati. Ego, no ngaha mu mico yabo, no mu mico yo ngaha. Rero nari numva nk'abavyeyi binyambukira baje bava nk'iwacu no mu bindi bihugu, nukuri bogerageza bakarondera utugani boza baracira abana. Nibaza ko abana bavutse ku miryango yamuka muri Afrika bashobora kugira imigani yo ngaha n'imigani y'iwacu. Wanashaka harimo imwe usanga isa. Erega burya abantu, umuryango w'abantu n'umwe, n'ubwenge n'uwaburemye n'umwe. Usanga rero mwene iyo mvugo ngereranyo ivyivuga usanga kenshi ari bimwe gusa, bigatandukana ku byo bakoresha kumbure. Urumva nk'iwacu hariyo igitiko nahora numva ngo icagumye mu mutwe, niyo nk'ubu namye mbona utunyoni ngaha caciye kigaruka, ngo akanyoni kari hano karatambatamba kwibe, umengo ni mawe w'umukono, iyo ntera intimba mwananje, iyo ntera intimba si jewe nabigize, iyo ntera mwagizwe na soba, iyo ntera intimba yataye akamari k'iyo utera intimba, gacika gasiga ndatamba kwibenga. Urumva, numva rero ica mbere n'ukuri, kumbure n'abavyeyi batacibuka iyo migani bagasubira bakayiyibutsa. Ivyo rero bigasubira bigafasha, baba bambwira ati uyu mwanya ntawe ukihari, ariko umwanya w'ico ukunda nibaza kutabura wamuhari,
urabona ko abana bariko baratembera hano kandi urasabana bonga bamuka ngaha gusa umuntu arabona abana bamuka hose. Ego Pati ngira ngo kudusaba gucira imigani abana ngira sinzi mbona umengo udusabye byinshi cyane rwose ngira iyo ubanza ukadusaba ubwa mbere tukigisha umwana kuvuga ikirundi. Ego naho nyene nariko ndaja ko kumucira umugani adashobora kumva n'ijambo rimwe ry'ikirundi ngira ngo ntibizokoroha. Ego nico navuze ni guhera ku tugani tworoshe. Burya ikirundi ukamenya aho ucigishiriza, urashaka gukoresha udusabisho, urashaka gukoresha utugani two mu mico, urashaka gukoresha byinshi no kwita materiel didactique mu gifaransa. Rero ntaco ngira ngo murashaka kumbwira muri commentaire, urumva umuntu nyene ariyumvira twinshi, nanje niyumvira ingene utwo tugani ntiwibaze ngo papa yarayincira kenshi kuko asanga yagiye gukorera kure, mama nawe ugasanga nyene yagiye kurondera, urabona kuba mu gisagara, ariko kw'iradiyo y'Uburundi hariho imyanya y'imigani, imyanya y'utubyino, imyanya rero ugasanga ubikunda urahigiye. Utuntu rero ugasanga uyu munsi biragufasha cyane gutegera ibintu n'ibindi. Rero ico ni iciyumviro numva nobatekerera cyo gusubira gukoresha izo nyigisho dusanga mu migani. Haraho umuntu ashobora kwibaza ngo ntaco bimaze, ntaco bisigura, n'ibintu bitarimwo science. Oya, nubundi buryo bwo guhamvya ukuri, nubundi buryo bwo kuvuga baravuga ati umugani ugana kariho. Burya no muri Bibiliya mwarabibonye ku munsi w'Imana, murumva ko n'umwana w'Imana yakoresheje umugani. Uyo mugani yawuciriwe na Bikira Mariya, yawuciriwe na Yozefu. Rero ico ni cambere, uravyumva. Ica kabiri ngira kuri Action Vibes TV muzoduhamagarira abantu baza baraducira imigani bagatika. Ego abakurambere turabahaye ikaze. Ica kabiri naco kugira tugume muri vibes y'urukundo, ni ibi bihe tubayemwo, ni ibihe umengo ibintu byose nukunyarutsa kugira ubeho, nukunyarutsa ico ukeneye utaciye ukironka, nta kundi, nta kuciyumvira. Ngira ni stress y'isi, ibintu byose biriruka tukiruka navyo. Ivyo rero bigaca bituma n'abantu tutihanganirana. Abavyeyi ntibihanganira abana. Namye ndaba ngaha muri park ukabona ingene umuvyeyi areka umwana akiruka akamwihanganira, aja hirya aja no hino. Ego ivyo vyari bikwiye kutugarukana mu buzima, ingene ubona mu miryango yacu, mu mashengero yacu, ubona umengo ushaka ko umuntu ahinduka ubwo nyene, yumva ibintu ubwo nyene. Umugani w'ejo Yezu yaduciriye yaratweretse ko Imana iraturindira, Imana iguma ivomera, iguma itwizigiye. Imana n'ingenze buhoro, n'ingenze buhoro. Wabivuze, numvise ko igiswahili musigaye mucisha ko pole pole njo mwendo. Rero nubone turiko turabivuga biragoye cyane iyo umuntu atariko arakurikira ibintu ingeno bishaka. Urabona iyo uri kurigisha nk'umwana ibiharuro canke iki kirundi twariko turavuga agakosha rimwe kabiri gatatu, iyo udasabye ingabirano y'ukwitonda kugira ngo iyo mbuto buhoro buhoro izotinda imbere. Rero muri ino ndwi naho bitugora, tuzogerageze dusabe ubwitonzi, kwihanganira abo tubana, abo dukorana, kwihanganira abo dusangiye urugo, abo dusangiye imiryango. Kwihangana bisigura ko uguma wizeye ko uyo muntu azotera intambwe, kandi uko wihangana na wewe niko na wewe usanga hari ico uriko urakura
urakuramwo mu gutegera ko ubuzima butama bugenda uko dushatse. Urumva rero si amajambo ndabahaye yanditse, ariko nuvuga ni nk'ibyiyumviro byagumye binca mu mutwe bifatanye n'aha hantu ndi hatekanye two kwita jardin public, ikibanza rusangi cukuza kwicaramwo ukaba uratamarira ibyiza umukama yaremye, ibiti, inyoni, amazi, amashurwe. Ego cyane, murakoze cyane Padi. Tugiye kugerageza ngira n'abandi, icyo ni ikintu cyo twubaka cyane cyane twebwe inyambukira. Ego none Padi, muhora muduha novuga ni nk'aga specialite kanyu, ukatubwira imbere yuko dusozera, hakagira icyo wodusangiza kirengeye akabijya kuri ego oya ndagutegera ntiwirirwe urahogora. Ego n'utuntu dutatu ko ndabona yuko kubera aha hantu haryoshe, ngira twongereje ko n'umwanya baraza kutubabarira. N'utuntu dutatu, murazi ko nama mpera kwa papa kuko niho muhira, niho hari ishingiro ry'ibyo duheza tukagira, niwe kimenyetso kiboneka c'ubumwe naho dushingiye ku Mana. Imana yama ifise ibimenyetso, ikaba ifise abantu irungika kugira batwegeranye. Rero jewe nk'umusaseredoti urumva yuko naho nkunda umupira, naho nkunda umuziki, naho nkunda hehe, urumva noba niyibagiye ntahereye ku ziko. Ego rero ndakunda gukurikirana papa kuko ni umwigisha wacu muri ekleziya. Kuri uyu munsi w'Imana yaratubwiye umusaseredoti w'umunyapolonye yagize umuhimbazwa, icyo bita beatification, mu nzira yo kugenda mu nzira yo kugigwa umweranda, icyo bita canonisation. Umusaseredoti yanyurujwe mu myaka y'1940 w'umunyapolonye, igihe Polonye yabanje gufatwa n'abanazi bo kwa Hitler, hanyuma mu nyuma haza abo mu Barusiya, Union Soviétique. Urumva ico gihe n'igihe c'abantu batakunda ekleziya, batakunda inyigisho za ekleziya. Uyu musaseredoti rero w'i Cracovie ahamuka Mama Faustina, kuri mwebwe mukunda ikigongwe ca Yezu, baramunyuruza baramwica rero. Kwa Mungu papa yaramugarutse ko bamushize muri uyo mugwi w'abantu badusabira batubera akarorero. Rero urumva yari afise imyaka 41, jewe uyu munsi mfise 50, ndiko na 50. Mbega uyu munsi jewe ikintu nopfira, nokwemera gupfira n'igiki? Rero numva ko kantu nogaha abantu bose tuganira ngaha kuri Vibes TV, iteka ryawe. Mbega ikintu ciza wumva woshobora gupfira, kuko iyi si yama ihindurwa n'abantu batari mu kazu yazi, abantu barondera kubaho ego ubuzima bakabugira nka maki, bakabwinyegezamwo kugira bazoburye binyegeze n'Imana, ntihagire n'ubabona, ntibaje n'ahabona, bagume bibereyeho mu mahoro. Urabona, ariko kugira ikintu wopfira, kugira une valeur, iciyumviro ciza ushobora gupfira, uba umupatiri, uba umwepiskopi, uba uwubatse, uba uri umuganga canke ikindi kintu. Rero nagira ntumirira rugwaruka rudukurikira, arabakuze tungana, bo nsumba basumba, ego twumve yuko ari ikintu twopfira, kandi ubuzima bwacu ego hageze kuri ico kintu emwe bukamerereza, tugashiramo umutima wacu wose. Ego numva ico kintu carasubiye gutuma niyumvira, kuko numva ko namusumba imyaka 10. Aga ni uyu munsi mbega jewe ubusaseredoti ndimwo
ndiko ndabukoresha mu kwiberaho mu maraha yanje mu kwinyegeza muri ubu buzima ntazokwamaho kuko Pawulo yaratwibukije kwa Mungu ko n'ubuhungiro bw'iminsi mikeyi ubu buzima tubaho ngaha kw'isi. Ego ako kantu rero nibaza ko ari ka special kugira ikintu kininiya cyane cyo kwiyumvira igituma umuntu ari kuri nosi. Ego hanyuma rero narakubitiye no mu Burundi hari ihiganwa ry'amakorali aririmba ubu muri diocese ya Bujumbura bageze ku rwego rw'amavikariya. Nabonye umengo rero ni paruwase ya Kanyosha yoba yaratsinze muri vikariya ya Gihosha canke ya Saint Michel, umengo vikariya ya Saint Michel. Rero nukuri ndakeje abantu bose bafise iyo ngabirano yo kuririmbira umukama, ngo uririmbye neza abasenze kabiri. Ndateye intege bariko baratunganya iryo higanwa, Patiri Dieudonné Ntamavukiro ajejwe ibya liturujia n'umuziki muri diocese yacu, abamufasha, abantu bari mu makorale bose ngaha bari muri korale yacu ngaha Sala, umupfasoni Anastasie, mwebwe ba Gloriosa, bari Neshima, dufashanya buri munsi. Hari korale y'ugwaruka itwagwa n'uwitwa Eva muri Uppsala, hari Patrick na Nicola na ba Noela ba Ninette muri Vesteros. Ego ndaremwe anukuri abantu baririmbira umukama barafasha gusenga, kandi ndabateye intege gose. Ico no basaba gusa bashingire mu gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ukuririmbira Imana kwabo kugire ahantu gushingiye, bibafashe gutera imbere mu bucuti bafitaniye n'umukama. Reka rero akabijya ndakageze ngaho hari akantu nari mfise, ariko reka ndakabikire hanyuma. N'akantu kajanye n'umupfasoni nabonye yandikiye indirimbo umuririmbyi, hanyuma uyo muririmbyi umengo ntiyamufashe neza. Umuvyeyi ubona yuko akunda umuziki, anakuze. Je nahora mbona mu gisagara amaja muri Rohero, vyaranezereye cyane kubona umupfasoni yahumuye w'umwarimu yigishije kera, ubona nyene ashigikira ugwaruka, akunda ugwaruka. Abakunda ibintu by'umuziki barashobora kumenya uwo ari we. Ndarindiriye kubona iyo nkuru neza ingene imeze, kuko ibintu bica ku marezo sosiyo umuntu no kugenda buhoro ntaca amenya ukuri aho kuri. Ego Pati, byari bitanguye kuryoha, ariko reka tugeze ngaha. Ego tuzobandanya mu ndwiza. Banywanyi ba Action Vibes TV, ntimurambirwe, turacari mu ntango. Buke buke bukomeza igihonyi, pole pole njo mwendo. Ntaco tutazokora ngo tubahe ibiganiro bibaha iteka, biteramisha kandi byungura n'ubwenge. Bandanya mufyonda kuri sabone, muhamagarira inshuti n'abagenzi kuba abanywanyi, mu basangize bino biganiro ku magrupe yanyu ya WhatsApp murimwo. Ego mubandanye muhamagarira inshuti n'abagenzi n'ukuri kugira ngo dusangire ibi biyago. Mufise n'ico mwodusangiza mutwakura. Gira iteka abantu b'Imana, tuzoba dusubira. Bye bye. Bye bye.